agize aritegura akagenda asanga indege yamusize. Hanyuma rero acasubira inyuma, yari umukizwa, acafata Bibiliya ata hasi arashavura ati Mana kukubaha byabaye iby'ubusa, none rero kubona nsivye urugendo nari mfise umukunzi, ibyo kukubaha ndabivuyemo. Mugabo yuguruye radio mu masaha bariko baravuga amakuru, aza yumva bavuze ati indege yahagurutse isaha izi nizi yakorokeye mu kiyaga Mediterane, abantu bose bapfuye. Nyamuntu acarasubira aravuga ati Mana ngirira imbabazi kuba nasivye kugenda, bwari ubugombe bwawe, iyo ngenda muri iyo ndege mba napfuye. Nca numva nanje kuba ndiho papa kandi yaradutaye kwari ubugombe bw'Imana. Ntahengira Kamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu nashimwe. Ngomba dusoma umurongo umwe nditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 18 nujya murongo wa 35. Dusaba uwabonye udusomere niwe twishimikiza, nanje nshinga intahe gatonyi. Matayo 18:35. Nukuvuga niri jambo na data wo mwijuru niko azobagirira nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye hehe. Ngoma nje nduga kwijambo rero kugira ngo ntitubatevye, je ngo mashinga intahe yo guharira bivuye mu mutima. Jewe ndi umwana umwe yavutse mu muryango, nkuko nabicishiye mu kare mu miga, nakuze ntagira papa. Numvise bavuga ngo papa yagiye mu Buganda, jewe mfise amezi 2. Tuca tukura tubayeho nabi, bya mwene tata yavuze ngo ikintu citwa ubukene jewe ndakizi. Twaraye ubusa keshi, tutagira icyo twambara, tuba mu nziva. Bega erega umuntu ariko arashinga intaha ariyagura, twifuka ikirago. Ariko uyu munsi ndabivuze womengo n'umugani, ubu sinjifuka ikirago. Nukuvuga imvura iguye twaca tuja musi y'uruho muku niho twugamba. Muriko muranyumva ntuzi. Nkura rero papa ndamwanka kandi ntamubonye, ndamufitiye inzigo, ndamwanka. Ivyo byo kumwanka narakijijwe nguma ndamwanka. Nagoma ndababwire papa nagiye kumuharira nza ndi mwarimu, niho nagiye kumva ko papa ndamubabariye ko yataye mama. Muga mama Imana imuhezagire, yaratureze aradukuza mu buzima nyene, muravyumva namwe. Nkubu ntaba habuze abandi bakuze batagira basi, kumva abandi bagira ngo papa nawe utarunkubwira papa. Abana bahora batonda mu gatondo ngo mpikaramu, ngo mpikaye, ngo bado ntimwebuvugire basha ko mufise so mubibwire. Mwumva ntagize akabonge, muga Imana ishimwe mu yarabinkuyemo. Mukumubabarira rero numvise ikiganiro kuri Vyizigiro, umuntu yari yafiyashije umukobwa, acaja mu mahwanga, bategura mariage agarutse, ngoma ndabivunagure. Hanyuma rero ico gihagarutse arategura ati muzoze kuntegera ku kibuga c'indege, baramubwira ko indege izohaguruka isaha kanaka, abaze gutegera indege igihe hagurukira yitanga ugashika kare. Agize aritegura akagenda asanga indege yamusize. Hanyuma rero acasubira inyuma, yari umukizwa,
aca afata Bibiliya ata hasi arashavura ati Mana kukubaha byabaye iby'ubusa, none rero kubona nsivye urugendo nari mfise umukunzi, ibyo kukubaha ndabivuyemo. Mugabo yuguruye radio mu masaha bariko baravuga amakuru, aza yumva bavuze ati ndege yahagurutse isaha izi nizi yakorokeye mu kiyaga Mediterane, abantu bose bapfuye. Nyamuntu aca arasubira aravuga ati Mana ngirira imbabazi kuba nasivye kugenda, bwari ubugombe bwawe, iyo ngenda muri iyo ndege mba napfuye. Nca numva nanje kuba ndiho papa kandi yaradutaye ko ari ubugombe bw'Imana. Ni papa kandi naciye kuza kuyihana kwere, namaze iminsi ifitiye inzigo papa, none ndamubabariye. Muravyumva ntoze aho nari nkiri umupagani, twari dukenye gushika naho umwaka dukizwa, twakijijwe ari jewe na mama rero akiri umupagani nyene, muravyumva byari byamugoye, arabyara abandi babiri bankurikira. Twakijijwe turi abantu bane mu nzu ku munsi umwe, twabatirijwe rimwe, twakirijwe rimwe. Bonane yo mu 90 yaje turi mu ishengero muga tutagira ico turya. Kuri bonane abandi ntibasuma inyama ntuzi, abandi ntibasuma umuceri, bagakubita urukarango bigakomera. Twebwe dushitse tuvuye gusenga twumvise n'ibishinga ntaye turi abakristo bashasha, mama ariyumvira ikintu yo tugaburira arakibura. Hajya abavyeyi Imana bahezagire, ari yaranja araronka gafu, acashira amazi kuziko arashusha, acashira mwaka unyumwe ngo bana banje dufungure. Kandi hemwe twariye tubisengeye, amazi ari mwumunyu, tuca turakoze ubugari, turasenga, turaryama. None Imana yaraduhinduriye ibihe, Yesu ashimwe. Hanyuma rero je nakijijwe ndi umusore, aha nagira ubugeni mu ishengero, nakijijwe ndi umusore, maze kwitegurira mariage, maze kubaka inzu nk'isengera hariya, fise n'umufiyansi nkunze, naramuhaye n'uruvugano. Yesu aca aramfata, buze ngo Yesu aca agirana, aca aramfata arampamagara. Uwo mukobwa naramukunda, nca ndagenda kumuha ubutumwa nti rero jewe nakijijwe, uzoze nawe ukizwe tuzobandanya urubanza. Aca ngira ko agafarisayo ngwego nzoza, mugabo mu nyuma aca nkurikiza ikete, yibaza ngo ngomba kumwishuza amahera namuhaye uruvugano. Avuga ati wewe uvuga ko wubaha Imana, nanje nkorera shetani, uraza tuburane ntuzonsinda. Ayo mahera ndaheba, nyambandanya inzira ya Yesu. Aho rero ndakijijwe, ngoma ndabivunagure, nkampura n'irindi garagezwa. Munumva ko nari ngeze mu bigero nari ngomba twubakana. Shitse mu ishengero ry'Ibitare, nsanga hari abakobwa batarenga baba, natwe turi misori irenga 10. Nkeraguza no cagurande nkamubura, mbega bwibaza ko iryo geragezwa ari rito. Nari maze kwitegurira mariage, kuba mfise umufiyanse, nagira ngo nsika mu ishengero bica bikunda ko ncagura. Uyu ubona naramufukami kugira aboneke, narasenze ko ye. Hanyuma rero umukozi w'Imana yaratujejwe, akaguma duhanura ati bana banje ko mfise abahungu, ndafise ishengero, abakobwa muze mwihangane bazoza, kandi ubu baraje. Abo bahungu twese harimo Pastor Sipiriano, hakabamwe n'abandi, twese twaragize ubugeni neza mu ishengero nkuko mwarimu yabivuze, natwe badutwara ku makinga. Aha mubona bagira bibi y'amamoto canke y'imodoka, bagira koroteje y'amakinga, bamakinga bose bakabatoranya, bakaca baza gusa, byari birori. Kandi mwebwe muvyumva ko mega wari muvyumva ko wari umugani. Hanyuma rero ngirira ubugeni mu ishengero, jewe rero ntarakizwa, nubwo mva nari mwese umufiyanse, naratinya abakobwa. Kugira nze kubaza umukobwa nabanza kunywa amacupa 2 kugira nubakwe kumuha bwakengire ngo ndamuvugisha. Maze gukizwaho bica birarushiriza gutinya abakobwa. Murabaza umukumureshe ngere byagenze, ngo ndabibabwire nce ku mayange. Urumva ubu namureheje, twajanye inkwana atarabatizwa. Ico gihe byari bicemewe kuko byari igishengero rishasha. Ndamubona ubwa mbere, ndamubona n'ubwa kabiri, numva impemu yiwanje nawe, numva ndamukunze. Mwebwe ntumwareheje abakuze mwe ni mubizi.
kuza kumuvugisha abantu babona nkumva ndamaramara. Nasaba ikinga, umufundi w'indimo ico gihe twasengera hamwe yararangije ntintiza ikinga, baca ahantu bamanuka ku isoko, nkandakurikira nca ntuma wundi musore urunga we ntimpamagara urya mukobwa ndamukeneye, nca ndamubwira nti ubwakeye ntinagomba tuzobane. Nta n'ikindi namubwiye ntinagomba tuzobane ngo nzoguha inyishu ntibaye. Nta bindi twavuganye, kundi wa Mungu nca ndasubira ndakurikira ntinarinje gutora ya nyishu ngo ndavyemeye ntibaye. Nta bindi twavuze birenza. Kundi munsi ni rero twagomba kuzoza kuraba muhira, ati muramuzoza munsi munaka twajanye na mukuru wanje tuca turitahira. Ndabagoma ndababwire nguyu nta nibiyoba vya 50 namuhaye ndamufiyansije. Ikintu namuhaye namuguriye Bibiliya, iyi Bibiliya yagugwa 350. Truwa sasa nkanifa. Hari mu bihumbi 2, hari mu gihumbi kimwe n'amajana 990. Niho namufiyansa kuko je nabatijwe mu kwa gatandatu, nawe acabatizwa mu kw'icumi na kabiri, tuja tugira ubugeni mu kwa gatandatu 91. Mwumva tudakuze. Narinze ndamushikana tuticaye nkuko bicaranye n'uwo mudamu ngaho, atanu umunsi n'umwe. Ndinda ndamushika twagiye kwicarana yashitse mu nzu, muca mwumvira ngo mutwege twabigize nabi. Ariko Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Hanyuma rero nuko intahe yanje yagenze, ndakizwa. Uno munsi ndi umukristo wo mw'ishengero rya Pentekoti, nabatijwe mu mazi menshi, kandi kuva nkijijwe sindahagarara ku ruhimbi, sindasiba gusangira, sindahagarara muri korale, aho Imana ntiyakoze ntuwe. Kuva nkijijwe mu 89 ntibaravuga ati wewe uno munsi nturirimba, ntibaravuga ati wewe siba ku ruhimbi, ntibaravuga ngo we turaguhagaritse. Yesu kandi Imana izibime nzorinda za mwijuru ntasivye ku ruhimbi. Yesu nashimwe. Je nibaza ko ivyo bikwiye, nimutaharira nabivuye mu mutima na data ntazobaharira. Yesu yarangiriye neza rero ubu narabohotse ndidegembya, papa naho ntamubonye ndamukunda, kazima yamvyaye. Naho atandeze ndiko ndavuga ubutumwa, nakuze mu buzima bubi, ntagira umuvyeyi, ubu naho yoza numva ari papa. Namba yarapfuye, nyamba zoza ni karibu iwacu. Ubu rero Yesu yarampezagiye, mba mu nzu y'amabati, sinkiba muri nyakatsi, sinkirara ubusa, sincifuka ikirago, narasizemo gasima, ndafise amatara, sukubirata. Yesu yarankuye ahantu ashikana ahandi hantu. Ubu turi mu bwami bw'Imana. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera.